ndaramukije abariko baratwumviriza bose nawe wenyene urimwo, hanyuma kandi naje mbona akaryo ko kubipfuriza Noel nziza n'umwaka mwiza w'2021 kukaba nkako naheruka ngaha muri studio mu mwaka uheze. None rero nakanyamuneza ko gusubira kuza ngaha, nibutse rero ko uyu munsi dutanguye umwaka muri iki kiganiro Bikira Mariya mu buzima bw'abemera abatari bakimenyereye. Nkaba nitwa Hermenegilde Coyitungiye, umusaseredoti mu muryango wa Patiri wa Shonshati ku musozi wa Sioni Gikungu. Nkaba ndumuyobozi w'ikirimba c'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, umugabekazi atangarirwa, umugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe. Murakoze Patiri, tubashimire kandi tubakengurukire. Uno munsi rero ni ikiganiro ca mbere dutanguriye ko mu mwaka w'2021 twisunga irihe jambo. Ijambo twisunga ni Bikira Mariya nyina w'Imana. Bikira Mariya nyina w'Imana kuko murabizi twamuhimbaje itariki ya mbere nzero, kandi birumvikana ko dutanguye umwaka nibiza yuko dusubira kuzirikana ico kinyegezo. Murakoze rero namwe mwebwe muriko muratwumviriza, mwumvise yuko intumbero y'ikiganiro no munsi ari Bikira Mariya nyina w'Imana. Ivyo tubigira kenshi kugira ngo duhe intumbero mwebwe muba muriko muratwumviriza, kugira ngo uza kubaza ikibazo canke uza kugira intererano aterereye yumve intumbero y'ikiganiro twabateguriye kuri uno munsi. Nuko rero Patiri, turabahaye ijambo kugira ngo mutwinjize idonido mu kiganiro Bikira Mariya mu buzima bw'abemera, aho turiko twisunga Bikira Mariya nyina w'Imana. Murakoze cane. Nuko rero bakunzi b'Imana mwese muteze amatwi insamirizi mu byacu Bikira Mariya kuri uyu munsi, bakunzi b'ikiganiro Bikira Mariya mu buzima bw'abemera. Narimeje kubivuga ko twaherukana mu mwaka uheze, none subiye kubipfuriza umwaka mwiza. Umwe wese ahari, abari hafi n'abari kure, umukama n'abakomeze mwese muranigwe. Umuvyeyi Bikira Mariya abatwikiriza umutamano w'abakingire na kare muri abana biwe. Vyongeye ndifurije umwaka mwiza abafasha butumwa bose bo kuri insamirizi mu byacu Bikira Mariya. Nkundira kandi ndababwire ko iki kiganiro mwamaze kuvyuma mbere ko ari cambere muri uwo mwaka w'2021. Nyizera yuko tuzoshobora kubana namwe muri uyu mwaka wose. Ndifurije kandi umunsi mukuru mwiza ku buryo budasanzwe, imikangara y'Imana. Uyu munsi birabaye ko dusubira kwibuka ko ari umunsi wa Epifaniya y'umukama. Imikangara y'Imana n'umunsi mukuru wayo. Nabonye bashogomanga mu rugendo rweranda bagana umusozi wa Sioni Gikungu, bameze nk'abamajusi, ariko bo bari benshi bakurikira inyenyeri yabashikanye ahakana Yezu karyamye. Uwo mwana Yezu ari kumwe na nyina wiwe. Baharonkeye n'ubutumwa, baharonkeye imihezagiro sinkekeranya, ariko cane cane baharonkeye ubutumwa bukomeye, kuko nogira nti umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura yarungitse ubwo gwaruka muri programme y'imyaka 4 twimirije yo kwitegurira yubire y'imyaka 50 kuva ubwo butumwa bwerekeye imikangara y'Imana butanguye, kandi bukaba bwanatanguriye muri Diocese nkuru ya Bujumbura. None iyo mikangara y'Imana rero ndayikeje, ndayipfuriza gukurana ukwemera, ukwizigera n'urukundo. Nuko rero turiko turavuga yuko duhimbaza kumenyekana k'umukama Epifaniya. Nashaka mbanze ndabibutse uko abamajusi basanze bemeze, twari twarose akaryo ko kubizirikana. Ngo binjiye mu nzu bahasanga Nyamwana na Mariya nyina wiwe, barapfukama baramusenga. Mu bisanzwe umuntu yotahura n'ingoga ko umuvyeyi yibarutse atoheza ngo areke akayo akiwe konyene, hanyuma abaje kumwibarutsa baze basanga ako kayo yakonyene ariho kari. Twari kuvuga yuko bitari bikenewe ko umwanditsi w'injiri yongera ko yuko abamajusi bahasanze na nyina w'uwo mwana, ariko we yaravyongeye ko, kandi barafise ico bisigura gikomeye. Ivyo byose rero ndabivuga ngo dushobore kwinjirayo mu kiganiro c'uyu munsi, kuko nabibamenyesheje nipfuje ko tuzirikana Bikira Mariya nyina w'Imana, tuzirikane ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana. Nuko rero bavukanyi, Bikira Mariya ni nyina w'Imana. Muri iyo minsi heze sinzi
inyigisho nariko ndatanga ku musozi wa Siyoni Gikungu, hanyuma rero ndigisha mbwira abakristu ko Bikira Mariya yavyaye Imana. Hanyuma izo nyigisho ziheze niho rero haza umwana yoba ari hagati y'imyaka 9 na 10, arasanga mu isakrisi yaramaze ati none gapati ko batwigishe ko Bikira Mariya yavyaye Imana, none Yezu nawe duca tumushira hehe? None Yezu ni Imana? Ndambwira nti ego mwana wabitegereye cane, Yezu ni Imana. Nico gituma nanje nababwiye ko Bikira Mariya yavyawe n'Imana. Uwo mwana acaranshimira agenda nezerewe. Niho rero nibaza ko bibereye yuko muri kino kiganiro nogira nti tuhakuricigwa natwe cuko Bikira Mariya ari nyina w'Imana, tubitegere nk'uwo mwana, dutegere yuko Yezu Kristu ari Imana. Mu bisanzwe umuntu yogira ati ivyo dusanzwe tubizi, ariko rero turakenera kuguma tuvyiyibutsa. Ubona ko hariho n'abantu badatinya gukwiza inkuru z'ibinyoma canke inyigisho z'ibinyoma, cane cane izora kuri Bikira Mariya, kugira ngo izo nyigisho nk'igihe tuziguye ko ntihagire ico zonona mu kwemera kwacu, kuko tuzuba tuzi neza ico twemera n'inyigisho twahawe. Rero ntavuga ngo nibisanzwe kuvuga yuko Bikira Mariya ari nyina w'Imana, kuko ni umuntu yaca ashoka abitegera ubwo nyene. Hanyuma murabizi kandi n'igituma nshima ko tuzirikana iki kinyegezo c'ukwemera nuko itariki ya mbere y'umwaka, no kuvuga itariki ya mbere 0 uko umwaka utashe, muri Ecclesia turahimbaza umunsi mukuru cane wa Bikira Mariya nyina w'Imana. Murazi ko umunsi mukuru wamushika inyuma y'imisi 8 duhimbaje umunsi mukuru wa Noeli, no kuvuga ivuka ry'umucunguzi. None rero sinoreka kubatumira ngo dutangarire ayo mabanga ahambaye y'ukwemera kwacu, kuko nyene natwe bituzanira urukiza. Inyigisho rero tugiye kurizirikana mu duce tubiri nyamukuru. Ubwa mbere turabanza dutangarire ico kinyegezo ca Bikira Mariya nyina w'Imana, hanyuma rero duce turaba n'ingene abakristu bagiye baravyakira mu kwemera kwabo. Nuko rero nabwiye nti muri agace ka mbere tubanza gutangarira ico kinyegezwa, kuko nyine kiri mu bisiga ubwenge bwacu bw'abantu, kukaba nkako ni kinyegezwa kiturengeye. Ntibinoroshe no gusigurira abantu, cyane cyane nk'abana batoyi, na twebwe abakuze biratuyobera. Byose tubiroresha kukwigira umuntu kwa jambo w'Imana. Umutima wacu wobanza kujanwa nko mu ndoto hari Nazareti, ari ico gitangaro cakijije isi yose, catumbereye kirabera. Uko kwigira umuntu kwa jambo w'Imana kumaze kuba, niho rero n'ivyaremwe vyose nogira ntivyasubiriye kure mu kundi gusha, kuko murazi ko igicumuro cari cavyononye kirabifutanya. Yezu Kristu rero mu bumuntu bwiwe yaciye natwe adutera iteka, adusangiza ku buzima bw'Imana bwuzuye umuco n'urukundo. Ico gitangaro kandi tugitangarira nk'ikigongwe kiboneka cigendera, iyo ngabirano twahawe ku buntu ituma twumva ko Imana ariyo Emmanuel mu buzima bwacu, no kuvuga iri kumwe natwe. Iyo rero turiko turatangarira ico kinyegezwa, harabo twita abasazi, kuko bibaza yuko turiko turatangarira ibidashoboka, ariko ndagira ndabibutse ko bitagizwe n'abantu, vyagizwe n'Imana. Jewe rero mbere mpora nibaza yuko nabo bene wacu badashobora gushikira icubahiro kiranga Bikira Mariya ngo bagitahure. Mbere hari ivyo vyinshi baratahura mu buzima bwabo, kuko nibaza ko babitahuza ubumuntu bwabo gusa, ntibaheza ngo baduze umutima, bakirutse umutima, bamenye iciza Imana yadukoreye, bagitangarire, bagire bati iyo Mana irahambaye, igira ibintu bisigwa n'ubwenge bw'abantu. Nanone ico kinyegezwa ntigishoboka hatarimwo umutima mweranda. Nico gituma rero marayika yaciye amenyesha hakiri kare. Bikira Mariya nawe nyene ntiyari karabitahura neza,
araheza aramubwira ati mutima mweranda azokuzako maze ububasha bwa rudasumbwa bugutwikire, nico gituma uzovyara azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Ni muri Luka ikigabane ca mbere akarongo ka 35. None rero ivyumvikana nuko uwo mutima mweranda kubera ububasha bwiwe niwe yatumye Bikira Mariya ashobora gusama inda atamenya umugabo, muri Luka ikigabane ca mbere akarongo ka 34. kandi n'ubwigeme bwiwe ntiyigeze abutakaza, no kuvuga yaciye aguma ari umubikira n'inyuma yo gusama iyo mbanyi kubwa mutima mweranda n'inyuma yo kumuvyara. Iyo mutima mweranda rero ataba ari muri ico gikorwa ntivyari gukunda. Aho rero twosha dutahura yuko turiko turavuga ukwigira umuntu k'umwana w'Imana ni igikorwa ca mutima mweranda. Uruhara rwa Bikira Mariya nagwo ruguma ruhambaye, ari naco gituma tuvuze ngo jambo yarigize umuntu abana natwe. Naho tukabona Bikira Mariya na mutima mweranda nta woshobora gutandukanya ayo mabanga abiri y'ukwemera, kuko yose adushikana ku rugero rumwe. Ikindi kidutangaza rero muri ico kiyago cabaye hagati ya Bikira Mariya n'umumarayika w'umukama, turabona rero ivyiza Imana yaranguye. Imana itumye umumarayika irazimubwira iti umukama muri kumwe. Nuko gushaka rero kw'Imana, Imana niyo yabishatse nyine ubwayo, niyo yavyishingiye, nkuko igihe kigeze yitoye ikagira ati ingo tureme umuntu. Ikindi gihe ingo tureme, ikarema ibintu vyose, ifashe ingingo yo kurema. Imana irarema ibitariho irabibeshaho. Niho kandi yaranguye umugambi uvuye ku gushaka kwayo, ugushaka kuzuye urukundo rwinshi ikunda abantu, ifitiye impuhwe, ifitiye imbabazi. Iraheza rero irahitamwo uwo Bikira Mariya ngo niyamara kuba nyina w'Imana yongere abe nyina w'abantu bose, kuko azoba yabaronkeye ubuzima. Rero fata namwe ako kanya mutangarire ico kinyegezwa c'ingene Imana yagize ibintu bisiga ubwenge bwacu, mugabo kubera yitwihishurira iragerageza kuduha umuco wo kugira ngo twinjire muri ayo mabanga, tugaheza tugatahura rero ko vy'ukuri Bikira Mariya ari nyina w'Imana. Ego mu gace kagira kabiri aharo ndaza kuhateba gato uko abemera bagiye babitegera. Iyo Eklezia iriko irigisha ivuga ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana, hari abandi baca bigisha ibindi kumbure tudasangiye ukwemera. Ugwitwazo bakunze kuvuga ngo mama ngo ntivyanditse muri Bibiliya. Uretse ko muri Bibiliya vyose bitanditseyo, kandi nabo nyene hari ivyo bemera mu buzima bwabo bwa misi yose bitanditse muri Bibiliya. Kira noneho kuvuga ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana, ijambo ry'Imana rirabitomora. Mvuze ijambo ry'Imana no kuvuga iyo turiko turarisoma muri Bibiliya nyene. Mbere nasanze hari benshi rigora gusoma, kuko bashaka imisi yose gutahura ivyo bipfuza ko batahura, maze rimwe na rimwe ugasanga rero bashatse kwiyobagiza bivanye nuko kumbure akunguko babikuramwo. Kuko urumva nk'ubu umuntu ashatse guca intumbero ari vyo arondera, birimvikana ko aca akomera ku nyigisho yiwe kugira ngo abesha bariko baramwumviriza. Narinze rero kuvuga menshi, reka ngaruke nyabuna ku catumye uyu munsi twese duhera ku radio kugira ngo tuganire duhereye ku vyanditswe vyeranda. Rero sinza kuvuga vyinshi, mugabo nashaka cane dushimikire ahantu hatatu hakurikira. Ubwa mbere turabe mwikete Paulo mweranda yandikiye Abanyagalati ikigabane ca 4 akarongo ka 4 gushika ku 6. Paulo mweranda aratwigisha ko Bikira Mariya yavyaye umwana adasanzwe, kuko yavyaye umwana w'Imana nyene, uwarungitswe n'Imana ngo adukize, yibarutswe n'umugore. Ubwo rero akaba yaje mu magara make kandi aciye bugufi asangira ukubano kw'igihugu ciwe. Niba rero Paulo mweranda tubwira ko Imana yarungitse umwana wayo, umwana afise kamere y'Imana, birumvikana ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana. None sivyo abatwigishije. Burya nigitangaje kuri Paulo nuko nabagira ati yibarutswe n'umugore. Umuntu yavagira ati abivuze gutyo
abagira ati nugusuzugura Bikira Mariya ko abantu benshi nibo bimvira, ariko ngaha avuze ijambo rikomeye cyane cyane ngaho utabone ukwicisha bugufi kw'Imana nyene yemeye ikibaruka n'umugore. Mugabo umugore amaze kwibaruka iyo Mana, murumva yuko nawe n'amateka yiwe acahinduka. Nuko hanyuma muri Matayo ikigabane ca mbere akarongo ka 21 gushika kwa 23, Matayo mweranda nawe arabisigura neza, akerekana neza ubumana bwa Yezu uwo azovuka kuri Bikira Mariya, akatwereka yuko Yezu Kristu ni umwana w'Imana mbere n'Imana. Aravuga muri aya majambo atazovyara umwana w'umuhungu, izina uzomwita ni Yezu, nkako niwe nyene azokiza ibicumuro igihugu ciwe. Nukuvuga yuko uwo ashobora gukiza ibicumuro igihugu ciwe ni ya Mana imwe yakunze igihugu cayo Israeli. Ngo mwigeme azosama inda ivyaremwo umuhungu, bazomwita Emmanuel, nukuvuga Imana iri kumwe natwe. Ayo n'ayandi majambo Matayo mweranda akoresha. None umwanditsi Matayo agize ati bazomwita Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ntibisigura yuko uwo mwana ari we Mana iri muri twebwe? Ngira ngo uwo afise iyindi nsiguro yoheza akabimbwira, mugabo kandi naho yoyimpa ikabihushanye niyo no mubwira nti wihenze, biranditse neza yuko uwo mwana yavyawe na Bikira Mariya ni Imana ije kubana natwe, ni Imana iri kumwe natwe. Nuko mu nkuru ya Luka rero niho hagatatu naja gushika hoho turabizi neza umarayika niwe yatangaje ubumana bw'uwo mwana yagiye kuvukira kwa Bikira Mariya mu kigabane ca mbere akarongo ka 32 muri iyo nkuru nziza ya Luka. Umumarayika ati azo umuntu ahambaye kandi azokwitwa umwana wa rudasumbwa. Ahandi naho ngo nico gituma uzovyara azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Mbega ayo majambo asigura iki? Kuri bamwe bahabagira ati none asigura iki? None ngaha ntibitomaye yuko uwo mwana vyawe na Bikira Mariya azoba ari Imana nkuwa byonge. Nagira mvuge nti Bikira Mariya ubwo nyene umarayika yacamumenyesha niteka Imana imuteye, hamwe ati humura Imana yaragushimye, ugiye gusama inda. Nukuvuga byose bica bihinduka mu buzima bwiwe kuko acaba nyene nyina w'Imana. Mu nyuma rero niho Mutima mweranda kandi yahishurira Elizabeti ngo arikamaza avuga ati mbega iryo teka ryuko nyina w'umukama wanje aza kundamutsa ndaritewe n'iki? Muri Luka ikigabane ca mbere akarongo ka 43. None ga yemwe, ngaho twavuga ngo ntivyanditswe muri Bibiliya ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana? Nkiri ngaha nyene nkingaha rero niho nagira mvuge nti mu bisanzwe abantu bashobora kwanka kwemera ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana, baba banse kwemera ububasha bw'Imana, baba banse kwemera ububasha bwa Mutima mweranda. Barashobora guhagiza iyo Mana, barashobora guhagiza uwo Mutima mweranda, mugabo barabigira badashobora kumenya ububasha bwiwe, badashobora gutegera ico iyo Mana nyene irangura mu buzima bwacu. Uwo muntu adashobora kumva yuko Bikira Mariya ari nyina w'Imana, abaretse kwemera ububasha bwa Mutima mweranda. Kubwo ububasha bwa Mutima mweranda nibwo bwatumye umuvyeyi Bikira Mariya aba nyina w'Imana. Jewe rero mbere novuga nti boheza bakaraba neza ingorane bafise, ko batazohava basanga baragiye gusenga izindi Mana idakwije ivyangombwa. Murantunga kuri iryo jambo nkoresheje, novuga nti bahava basanga bagiye gusenga Imana idakwije ivyangombwa vyo kuba Imana nkuko twebwe twayihishuriwe. Mbere usange basigaye basenga ibigirwamana, kuko iteka Imana yashatse ko riranguka ni iryo yibarutswe n'umugore. None uwo mugore nawe acaba iki? Acaba nyina w'iyo Mana. Novuga nivuze nti twava dusanga bene abo bantu bariko barasenga nk'Imana idakwije ivyangombwa twe nkuko twayihishuriwe. Nogira nti iyo Mana twahishuriwe murumva yuko yatwiyeretse mu buryo bwinshi. Yatwiretse ego
nk'Imana mushura byose mu kuntu yaremye ijuru n'isi, ariko kandi yatwiyeretse cane muri uko kuducunguza umwana wayo agaheza akaza ku isi. Hanyuma rero inzira byaciyemwe n'ibintu kuvuga Imana yaremeye iravyagwa n'ikiremwa cayo. Ivyo nivyo abantu badatahura, nivyo abantu badaheza ngo bumve ingene mutima mweranda ashobora kubirangura, ukamenga umutima mweranda baramugerera, ukamenga umutima mweranda hari ibyo adashoboye, kandi n'umumarayika yaravuze ati nta kinanira Imana, ariko arasigura neza Bikira Mariya ingene ivyo bintu bizoranguka, ariko aramubwira nyene ingene azoba nyina w'Imana nawe vyamusize, avuga ati nta kinanira Imana. Kukaba nkako rero abo bantu bose nibabe bemera yuko atakinanira Imana, kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ntibazosange bariko barasenga imana zitarizo. Ngo rero umugore ngo batuvuze ngo yibarutswe n'umugore, uwo mugore ntacaba nk'igikatsi baganishe ugwagwa, kuko arico baheza bagakanya bagakuramo inzoga bashaka, hanyuma agaterera hirya. Ihibambewe umwana w'Imana nzima yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya. None murumva ko uwo mubiri ntubugisanzwe, umubiri ntubugisanzwe, baba bari mu bunywanyi budacika. Nico gituma rero nogira nti mbere no mu mvugo ngereranyo murabizi neza ngaha mu Burundi iyo umupfasoni canke umwigeme kanaka murazi, sinzi yuko nshobora kubisigura neza, mugabo murabizi neza ko muri ubu Burundi bwacu uwo wese uwo mwigeme yabaye ikigabiro c'umwami, ni iteka ryiwe rivuga ko atawundi mugabo yasubira kumwabira. Nuko bisigura yuko uwo mwigeme aba afise iteka rirengeye ayo yandi, kuko urumva nyene yamaze kwakira iyo teka ryo kuba umwamikazi. Nuko ariko kandi urumva iryo teka ryiwe rirakura, umwana azovyara azoba ari umwana w'umwami yemejwe. None rero iyo mvugo ngereranyo naho bituba bihuye neza, mugabo ndumva ko twabitahura muri ubwo buryo. Nuko rero nkiriko ndavuga rero ni uko abemera bagiye barakira iyo nyigisho, ubonaho turaba ingene Ecclesia yagiye iratanga umuco muri kahise. Inama nkuru ya Ecclesia za mbere na mbere, aho novuga nk'inama nkuru ya Ecclesia yabereye i Constantinople mu mwaka wa 381, yabereye Efezi mu mwaka wa 431, hamwe n'iyi yabereye i Chalcedone mu mwaka wa 451. Nogira ntigwari nk'urugamba rwo gushimangira ko Yesu Kristo ari Imana nzima yaje iwacu ikaturamutsa ikazisa natwe. Ubona ko hari n'abagiye barubahuka bakavuga ko Yesu Kristo atari Imana. Kira noneho Imana yaranywanye natwe by'ukuri, ntigeze itakaza ubumana bwayo, ntiyaretse kuba Imana ngo ni uko ije kubana natwe. Erega Imana ntimeze nka bamwe muri twebwe, iyo baronse amabanga akomakomeye usanga bigirwa kure abantu ba Nyarucari. Kumbure bahava bibaza bati hamwe no kwegera abantu ba Nyarucari amagarade yanje yo hava amva ko akagabanuka. Imana yo siko imeze, siko yabikoze. Turazi ko yanaretse abantu bakayifata nabi, uwo Yesu bakamubamba ku musaraba, ariko yagumye ari Imana. Noneho yaciye anesha, yaranesheje. Ubwo rero ntikwabaye ukwigirisha kw'Imana, ahubwo nyabuna Imana yagize umuntu vy'ukuri ibana natwe mu mbanya ya Bikira Mariya. Iyo Mana yaragerereyeyo. Ngarutse rero kuri za nama nkuru za Ecclesia nariko ndavuga, nagiye nibutse ko iyo nama nkuru y'i Constantinople ariyo yadufashije gutegera ya majambo tuvuga mu gisabisho ca ndemeye, imwe ndemeye twita ndende, ngo yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya ku bwa mutima mweranda yigira umuntu. Niho rero duca dutegera ko igikorwa ca mutima mweranda na Bikira Mariya biguma bifatanye, atakubitandukanya n'intete. Erega ngaha turashobora no kuririmba ka karimbo ngo ico Imana yifatanije ntihagire umuntu agitandukanya, tubivuga tubiroresha kuri Bikira Mariya na Yezu na mutima mweranda. Ni kuko ninde wundi
gantuzewe vyabayeko. Niba Imana yategetse ko jambo wayo yigira umuntu mu mbanya ya Bikira Mariya, ninde wundi azoza avyivangamwo? Ivyo rero vyabaye kubera twebwe no kubw'urukiza rwacu. Mu nama nkuru y'Efezi naho niho rero batomora neza ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana. Nanone tuvuze ko yihaye umurimo nda Bikira Mariya, nituba tuvuze ko ubumana bwiwe bwaciye bumuvako, ariko tuba tumenyeje yuko ubumana n'ubumuntu bwanywanye ku buryo Yezu Kristu, Imana y'ukuri, yabaye kandi umuntu w'ukuri. Abatemera Imana baba mu bihe vyose, niko nabivuga, kuko ico gihe iyo nama nkuru y'Efezi yaba, hariho n'ubundi abantu batemera, mbere baguma bashaka guhakana ubumana bwa Yezu. Murumva rero nico gihe naho na bamwe bavuga bati ahubwo mbere uwemera umuvyeyi Bikira Mariya n'uruhara rwiwe bituma rero amenya Imana gusumba, kuko mu kuvuga ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana vyatumye rero nubwo bumana bwa Yezu bukingirwa. Nico gituma umunsi na twebwe dushaka kuvyemeza n'umutima wacu wose. No kuvuga abatemera ko Yezu Kristu ari Imana baba bahuje, ni vyiza ko batumbera Bikira Mariya, batahure uwo muvyeyi uwari. Muri iyo nama nkuru y'i Chalcédoine nayo bakemeza ko Kristu ari umwe musa, umwana w'ikinege n'umukama, mu rugo umuntu bwiwe n'ubumana bwiwe n'umwe, ntibitandukana, ariko kandi ntawuvanga ngo abwihendeko, kandi ni nk'uko atawoshobora kumucamo kabiri. Niho rero baca bigisha bati umwana w'Imana yabayeho ibihe bitaravugwa, yavyawe na Data kubw'ubumana, mu bihe vya nyuma naho niwe nyene ku bwacu no kubw'urukiza rwacu yavyawe na Bikira Mariya nyina w'Imana kubw'ubumuntu. Ivyo rero mva biravangana kandi biradufasha tukajya iryo teka Imana yaduteye mu kuza kwibanira natwe muri ubwo buryo. Duharuye rero ibinjana 15 inyuma y'iyo nama nkuru ya Chalcédoine, murumva ko tuba dushikiriye ikiringo c'inama nkuru ya Vatikano ya kabiri. Iyo nama nkuru ya Vatikano ya kabiri nayo mu kigabane cayo c'8 muri ca gitabo niko navuga Lumen Gentium, umuco w'amakungu, iyo nama yahagaze kuri Bikira Mariya mu mabanga asa ya Kristu n'Eklezia, ingene uruhara rwa Bikira Mariya mu buzima bwa Kristu, mu buzima bwa Eklezia. Naho nyene rero bakagaruka ku buvyeyi bwa Bikira Mariya, bibutsa ivy'inama nkuru za mbere za Eklezia zigishije, cane cane iyo nama nkuru ya Eklezia ikamenyesha ko Bikira Mariya yagize uruhara mu buzima bwa Yezu Kristu bwose, ko yagumye mu bunywanyi na Kristu umucunguzi n'umukiza, kandi ubwo bunywanyi umuvyeyi Bikira Mariya yabugumyemwo mu kwidegemvya kwiwe. Ikindi novuga nuko ubuvyeyi bwa Bikira Mariya ni iteka rirengeye, ariko kandi n'ubusuku atako twabugereranya. N'ibintu bibiri rero. Ubwa mbere kumva tuvuze ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana, birumvikana ko ari iteka rirengeye ayandi mateka yose ngira ngo umuntu yoshobora guhabwa ngaha ku isi. Mugabo kandi n'ubusuku atako twabugereranya. Murumva kandi Imana yabwiza gutora woshobora kumusuku nyawe. Bikira Mariya rero ntitwakwibagira rero ko iyo nama nkuru ya Vatikano ya kabiri yarondera rero no gufasha gutahura yuko uruhara rwa Bikira Mariya rurangukira muri Eklezia, canke naho ndabivuze mu yandi majambo, uruhara rwa Eklezia rwisungurwa Bikira Mariya, kuko uruhara rwa Bikira Mariya tworugereranya n'urwa Eklezia, kuko na Eklezia ibandanya kutwibaruka. Nitunezerwe rero duhimbagwe ko twifitiye uwo muvyeyi Bikira Mariya nyina w'Imana. Nkako kuvuga ko Bikira Mariya ari nyina w'Imana bitugarukako, uko tubivuga niko tubibuka ko natwe ari mawe wacu, kira noneho ababizi barabizi. Bavukanyi rero, imbere yuko mpereza ijambo namwese muriko muratumviriza ko intangamarara ndiko ndarana n'umwanya mbona sa nuwo yigarukiriza ngaho, ariko nagira ndabwire ngaruke ku munsi mukuru
w'umuvyeyi Bikira Mariya nyina w'Imana, umunsi mukuru cane wa Bikira Mariya nyina w'Imana duhimbaza itariki ya mbere Nzero. Tumenye yuko uwo munsi mukuru wagiye gushingwa neza na neza muri liturujia ya Ecclesia mu mwaka w'1931 na Papa Pio w'11. Hanyuma ico gihe umva ko bariko barahimbaza imyaka 100 yari haciye habaye ya nama nkuru y'Efezi navuga, kugira ngo bayibutse, kuko nogira nti iyo nama nayo yakijije vyinshi. Nuko rero uwo muvyeyi dutangarira muri ubwo buryo nadufashe natwe cane cane twumve ko dufise iteka ryo kuba ingoro y'Imana. Ivyo vyose ntituvyibagire, kuko bifise ingaruka nyinshi ku buzima bwacu, keretse ko twebwe dushobora kwisamarako. Mugabo mu kuzirikana iteka Imana yateye Bikira Mariya ikemera kuza kugerera muri we, biradufasha no gutahura rero ngende natwe umwe wese afise imwiteka ryiwe. Ntituvuga gusa ngo turi ishusho y'Imana, natwe mu buzima bwacu ku rugero rwacu, aho tubaye tuba dukwiye kuba nk'abatwaye Imana, nk'abibungenze, niko no bivuga, kugira ngo aho tubaye abantu bashobore kuba mu mahoro, mu kanyamuneza, mu rukundo, nk'ahantu nyene hari ivyiza vy'Imana. Rero avukanyi, ndishimiye gose umunsi mukuru twahimbaje itariki ya mbere. Ndishimiye gose ko umuvyeyi Bikira Mariya ari nyina w'Imana. Bimpa akanyamuneza ko gukira, ko gucungurwa, bimpa akanyamuneza ko kwibera imbere y'umuvyeyi yamye aciye bugufi ngo yegeranye abana biwe. Reka rero nkumbure nsubize ijambo muhinga bw'ivyuma, kugira ngo mu kanya gatoyi kumbure ufise nawe icaterera uyu munsi agiterere. Nkaba rero ndamukije ndabipfuriza mwese kuranirwa, kugira ngo umuvyeyi Bikira Mariya abandanye dukandira. Twibutse ariko aradukurikirana yuko ishingiro y'ikiganiro no munsi ari Bikira Mariya nyina w'Imana. Ariko patiri hagataho mwabifatanije muto mu ntangamarara mutwereka ukuntu byahuriranye n'uno munsi ari umunsi mukuru w'imenyekana rya Yesu, ariko ari umunsi mukuru nyene aho tubona ko hariho imikangara y'Imana. Iyo minsi mikuru turiko turavuga umuvyeyi wacu Bikira Mariya, bikaca bihurirana n'ivyo kumenyekana kwa kumukama, bikaca bihurirana n'ivyo by'imikangara y'abana. Twotahura iki ivy'ukuri ubwo bumwe, canke ivyo biguma bigaruka vy'ukunywana twobitahura gute patiri? Je mu bisanzwe novuga ijambo rimwe. Mu bisanzwe nogira nti ubwo iki kiganiro nateguye nico cahuriranye n'umunsi mukuru wa Epifania y'umukama, hariho n'ivyo vy'imikangara y'Imana. Nuko ubwa mbere kumbure hari ikintu umuntu bibanza gutangira ku muco, nuko umunsi mukuru wa Epifania usanzwe utunganije muri Ecclesia, ukatwibutsa ingene Imana yamenyekanye mu banyamahanga bakayimenya. Nukuvuga yuko Yesu Kristo yamenyekanye mu matari biteze yuko barimwo mazoro nkurukiza, nukuvuga babami batatu tuzi, baba majusi baserukira ibihugu vy'abanyamahanga, nukuvuga abatari biteze yuko Yesu Kristo azoza donc Mesiya azoza kw'isi, nibo mbere banatanguye kumumenya, kuko muri Israeli ho si bose bamwemeye. Murazi nuko vyagiye biragenda. Rero nkagira nti umunsi mukuru wa Epifania n'ikimenyetso gihambaye. Umwungere yadusiguriye hariya kuri Monsiyo atubwira rero n'ingene abo bamajusi nabo bamaze kubona ivyo vyiza nabo bagiye kubiyaga. Hamwe nkacangaruka kubijanye n'imikangara y'Imana, nkuko nyine umunsi ubwo navyo vyaje kumenyesha ingene n'umwana naho abari mutoyi nawe ashobora kuronka uruhara akora mu kumenyesha uwo Yesu Kristo. Maze rero ubwo butumwa bakabukora bisunze ico abamajusi bagize. Murumva rero aho rero je ndabinywanishiriza sahandi ngarutse kuri iryo jambo Bikira Mariya nyina w'Imana, nigeze kugacishamwo mu kiganiro no kuvuga yuko abo bamajusi bamaze kugenda bakurikira inyenyeri, hanyuma iyo nyenyeri ishitse ahari wa mwana yaciye hagarara,
hama rero ngo abamajusi binjiye bahasanga nyamwana na nyina wiwe. Byumvikana yuko muri icyo kimenyetso ngira ngo nimba ari ijambo bavuga baribwiwe na Bikira Mariya, kuko akana Yezu ntikari bwatangure kuvuga, umva ko kari kakira kayoya. No kuvuga rero nicyo gituma jengira nti n'uwo mwanditsi mu gushiraho ako kantu uti bahasanga nyamwana na Mariya nyina wiwe, muri icyo gihe birumvikana yuko uwo muvyeyi nawe abafasha gutegera neza ico kinyegezwa turiko turahimbaza uyu Yezu Kristu. Nogira nti ushaka kumumenya amusanga ku bibero vya Bikira Mariya, ushaka kumumenya amusanga rero mu maboko y'umuvyeyi Bikira Mariya. Nivyo vyabaye kuba majusi. Maze rero niyo mikangara y'Imana, iyo mikangara y'Imana ega nabo n'abana mu muvyeyi Bikira Mariya nabo nyene, ariko kuko mu kumenya Yezu gusumba ni vyiza ko begera umuvyeyi Bikira Mariya. Niho nabwiye ni nk'akarorero uwo mwana yasanze ndiko ndigisha akambaza ati none we ko wavuze yuko Bikira Mariya yavyaye Imana, none Yezu nawe ruca tumushirahe? Washatse kumbwira rero yuko Yezu ari Imana? Urumva ko yaciye bitegera n'ingoga uwo mwana. Ndamwiye nti ego mwana, nuko nyene wabitoye, Yezu Kristo ni Imana, kuko nabwiye nti Bikira Mariya yavyaye Imana. Gutyo rero je nkaca ntegera ko iyo mikangara y'Imana ifise n'iryo shaka ryo kumenyesha Yezu. Birumvikana nk'uko abamajusi bagiye basanga akana Yezu ku bibero by'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, nabo abo bana mu rukundo bogiranira n'umuvyeyi Bikira Mariya vyobafasha gose kumenyesha Yezu Kristo nk'umuco w'amakungu. Murakoze Patiri, kugira ngo ntiduhave twisangiza ikiganiro canke ikiyago, hariho uwo bafise intererano canke ikibazo arashobora kwakura kuri 22 23 98 canke kuri 72 42 47 canke 68 amajana 380 amajana 639 ndetse n'umurongo ugira kane kuri 22 28 ubusa 6 50. Iyo mirongo yose isa niyuguruye ku bwabo kugira ngo bashobore kushikiriza iciyumviro canke kubaza. Turabona umunywanyi wa mbere yamaze gushika ku murongo, ariko turabona ngira ngo aciye abako. Patiri, aho nyene muhereje muri ko muratubwira ukuntu abamajusi bagiye bakikumbure mboge nti ikiyago bakigiranye n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Nkako ngaha anya muri ko muratwereka twamanze twakira uri ku murongo. Allo? Amahoro y'Imana. Amahoro. Muri bande mutwakuye muri he? Ndi Janine muri Paroisse Sainte Anne ku Musaga. Janine. Oui. Noel nziza n'umwaka mwiza. Ya twese nkanda. Ego, Janine. Oui. Mwashobora kubaza Patiri? Ego, na jambo rya mbere nagomba Ego. Bikira Mariya mu buzima bw'abakristo ndatahura ko ari ingabirano idasanzwe mu buzima bwacu. Ego. Ego, ariko hariho kenshi nkuko Patiri yagera bicishamwo abataratahura yuko Bikira Mariya ari nyina w'Imana. Baravuga ko baremeza yuko yavyaye Yezu, ariko ngo nyuma yuko Yezu yoba akuze Bikira Mariya yaciye abana na Yosefu kandi ngo yavyaye abandi bana. Mbega Patiri ngo babwira iki abo batarabyumva neza no bagatahura yuko Bikira Mariya ari ingabirano idasanzwe ku buzima bw'abantu bose? None Janine, gatoya imbere yuko Patiri agusha inyishu, watubwiye yuko Bikira Mariya ari ingabire kuri wewe idasanzwe. Nk'ubu muhuye n'umuntu akakubwira gutyo kugira ngo nawe ushobore kumwishura imbere yuko Patiri aca bandanya ku nyishu nawe ushobora gutanga, wobabwira iki? Je nyishu ndababwira ndaza yuko Bikira abandi bana yabwiye. Ego. Kandi yakoze igikorwa Imana yari yamutumye, hama barabana na Yosefu uko Imana yari yabiteguye. Janine, tugushimire, kumbure mu mwanya Patiri nawe arahisa yongere ko inyishu kuri iyo utanze.
murakoze. ego inyishu ndayikura no mu iki kiganiro nyine natanze navuze nti bene abo bantu ni babandi nyine baka ububasha mutima mweranda no kuvuga babona umengo mutima mweranda nta bubasha nta bushobozi yarafise bwo kuzigamira Bikira Mariya muri ubwo bwigeme bwiwe n'inyuma yuko Yezu Kristo avuka no kuvuga yuko icyo umugambi Imana yari yateguye ukarango nkuko yawuteguye ni nkuko umengo bashatse kuvuga ko Bikira Mariya na Yosefu bagaraje umugambi w'Imana ko Imana yabiteguye nuko nyene ko umuvyeyi Bikira Mariya azovyara umucunguzi Yosefu nawe akaburirwa n'umumarayika kandi ko atotinya kubana na Mariya ko bwo basha bwa mutima mweranda bizotuma avyara umwana w'Imana rero nogira nti nibabe bareka kugambarira Imana kandi iyo turiko turavuga ivyo abavuga yuko abakunze kugaruka kw'ivyo bibazo ngo Bikira Mariya yavyaye abandi bana twama tubabwira ntibashobora kuberekana nuko turafise uwundi mukristo ku murongo. Alo amahoro y'Imana. Nigeria Samuel muri paruwase ya Yoba ndamukiriza Patiri Samuel muri Yoba Igitega. Ego ndakuramukije Samuel. Ego hanyuma iki cya Bikira Mariya mu buzima bwacu tw'abakristo. Ego sinumva ko twe n'ubu turi abakristo tworinda kubaza ikibazo twifitiye mama muntu. Ego aba nabo baba baharira ngo nkeka ngo yavyaye abandi bana ni kwa kundi bashaka guhindura umugambi w'Imana umengo nk'uyikosora kandi Imana ikihenda. Ego jewe uko ndabitahura ego Samuel ntakeka ntawovuga ngo Imana ngo umugambi yari yashatse ngo bari kunanirana ngo Yosefu akegera Bikira Mariya kandi bamushinze igikorwa c'ukwera ivyo twese tudashikiye. Samuel avuze neza ariko icyumviro nyamukuru yari yagishikirije kandi nyene vyari bisa n'ivyo ndiko ndavuga birumvikana ahubwo ndakengurutse gose n'ingene yabitegereye nkifuza yuko nabandi babitahura maze tukaheza tugakomera mu kwemera kwacu. Ariko hagati aho Patiri Janine yatwakuye muri Sentane hari ijambo yatanguye kuvuga ati Bikira Mariya ni ingabire idasanzwe dufise. Ego urumva avuze ati ni ingabire idasanzwe birumvikana kuko mu byo Imana yadukoreye ni ingabire idasanzwe muri uko kuntu kugira ngo ugo rukiza rw'Imana rudushikire. Iminsi yose tuguma tuyumvira iyo twari turi no kuvuga iyo ngabire nyine idasanzwe itaza kuboneka tuyumvira ikinogo twarimwo tuyumvira ikinogo Adamu na Eva barimwo amaze gucumura. Rero Imana yaratugabiye kandi twagabiwe ku buntu ntisanzwe kuko iyo ngabire yatumye ubuzima bwacu busubira kuba ubuzima nkuko nari nigeze no kubivuga muri kiganiro ibintu byari byononekaye byabaye urudubi ibyaremwe byose biracafu. Turafise uwundi munywanyi ku murongo Patiri reka tumwakire. Alo ndagize mwiriwe neza. Ego rende ndashaka ndumukirisi wa kera. Ego ndashaka kwishura kuri ico gihe abo bantu batekereza ko Bikira Mariya twidondore gatoyi mu Kristo wa kera hanyuma uduhe naho uherereye. kubera aho Bikira Mariya bamubaza Bikira Mariya umumarayika yamubonekera akamubwira ko azovyara umwana. Yaciye abishura ati ivyo bizogenda gute ko ntari bumenye umugabo. Bikira Mariya wenyene yariyemereye yuko ari umubikira ari uhereye Imana atamugabo afite. Ivyo bituma ntatekereza yuko Bikira Mariya ntiyari kubesha umumarayika yari kubesha Imana nta mugabo yashaka. Ego urakoze cyane ni umugambi w'Imana. Ego ni umugambi w'Imana yari yagiye umugambi n'Imana yari yemeye ko azonyihebera. Ego yari umugambi w'Imana nta gituma batekereza iby'Imana yoba yayazana Bikira Mariya. Bikira Mariya ntiyari kubesha Imana. Mu Kristo wa kera nta mugabo yashaka.
akazina kawe? jewe nitwa Immaculata. Immaculata muri paruwasi Kamenge? Jewe ndi Immaculata nsabye indara ahantu Kiriri. Tugushimire rero Immaculata. Sawa? Murakoze cyane ku ntererano muduhaye. Murakoze namwe gushimira. Yego. Pati. Egome. Neko ndamubwira nyene uwo Immaculata tuje kuri nta umugambi nyene n'uw'Imana. Hanyuma rero yaba muvye Bikira Mariya yaba Joseph Mweranda umwe wese yahawe ubutumwa. Joseph Mweranda yahawe ubutumwa bwo kuba nogira nti uwo mucunzi mwiza wa mabanga y'Imana. Allo? 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 Amahoro y'Imana muri bande mutwakuye muri hehe? Allo? Paruwasi Masango? Allo? Ntuzi icyo ukuntu turiko turabumva n'uburinda bw'izuba turiko turagerageza kuduza icyo cyane ariko turabona ko bidakunda. Ariko twebwe turiko turakumva. Allo? Turabona ko ibirere kuri mu Kristo atwakuye ari muri paruwasi ya Masango adashoboye kushikana iji neza, ariko ukuntu mwari mwaduteguriye intangamarara mwari mwayigabuyemwo ibice bishika kuri gutatu. Mu gice ca mbere gutangarira ico kinyegezwa mwatubwiye yuko ari kigongwe twahawe ku buntu. Patiri mutubwiye ko ari kigongwe twahawe ku buntu, abariko baratwumviriza twotahura iki canke menya ko ico kigongwe ku buntu coba caje kivuye guki? Ego ico kigongwe ubwambere nuko twashaye ku Mana. Nk'abana abantu twarashaye ku Mana, hanyuma misanzwe yaba ari nkundi muntu yariko ati ayo mashano ndayahevye nta nubwo nzosubira kubitwararika nuko, ariko Imana siko yabigenjeje mu kuvuga nti n'ikigongwe twahawe ku buntu. Ico kigongwe nyene ni Yezu Kristo, ni Yezu Kristo jambo Imana yize umuntu, hanyuma rero kikadushikira ico kigongwe kikadushikira giciye ku muvyeyi wacu Bikira Mariya, kuko ariwe yamuvyaye yamwibarutse kugira ngo ubuzima bwacu busubire kuba ubuzima. Nico rero burya banashatse kuvuga n'ikigongwe twagihawe ku buntu vy'ukuri, kuko nta kintu na kimwe twari dufise twereka Imana tubwire uti dutabare, ariko nyene ubwayo niyo yabonye yagize imbabazi iragira iti abantu naho bashaye ko reka sindabareke. Kumbure yaributse rya jambo ko itwaremwe mu gashusho kayo, hanyuma rero hazigira iti naje nyene sinokora nk'uko umuntu yokora, reka rero abantu ndabarokore. Nico kigongo rero gihagaze ngaho, abantu boheza bakabitegera. Muco gituma murabizi mu mazina tutazira umuvyeyi Bikira Mariya turavuga tuti ni nyina w'ikigongwe. Nibaza yuko kubivuga biraryoshe gose. Ariko hagati aho Pati hari gihe mpora niyumvira nanje nk'umwana w'umuntu, kuko hari gihe twiyumvira ati none nk'iyo Bikira Mariya yari kuvuga ati oya kandi yarafite uburenganzira. Nimwashaka uvuze ijambo rikomeye, kuko ego yiwe uko kwemera kwiwe kwabaye mu mwidegemvyo. Murumva yuko yagiye agashishoza akabaza neza umumarayika, mu nyuma rero agaheza akabizirikana gati ego ndavyemeye, ni mbere nk'uko bivuze. Iyo ego rero vyo kuri nyene irahambaye. Mugabo ico nshaka kuvuga ngaha nuko Imana niyo yafashe ingingo, niyo yateye intambwe ya mbere. Niyo yateye intambwe ya mbere iza igana umuntu iciye kuri Bikira Mariya. Nico gituma rero mvuga nti ni iyo ngabire twayironse, ico kigongo twagihawe ku buntu, ikigongwe twaronse ikigongwe cigendera vy'ukuri, aho umuntu agira ati nopfuye rubi none heraba Imana yarangiriye ubuntu. Kandi wibuke yuko umuvyeyi Bikira Mariya ari nawe nyene anadufasha no kubitegera gose, ariko aragira ati ni kigongwe twagiriwe. Muri rwa rurimbo rwiwe Magnificat birimwo birazamwo, kuko Imana idahemuka
ntiyari kwihemukira ngo ihemukire abayo, yarahevye rero yahejeje rero iraraba ubuntu bwayo, iraducungura, iradukiza, iraturekurira. Murabona ku munsi tuguma turonka ikigongwe cayo. Nuko iyo ego ya Bikira Mariya nivyo irabifisemo uruhara, mugabo tumenye ko intambwe ya mbere yatewe n'Imana yonyene ubwayo. Yari yamuteguye iramushiraho kugira ngo isi tuzoronkurukiza biciye kuri we. Ariko rero patiri, kuri abanyene tudasangiye ukwemera, nimba atari hamwe abarundi turondera umuhoro uri mu kwaha, uno munsi benshi muri ayo novuga nti muri ayo masengero tudasangiye ukwemera kenshi barahimbaza ivuka rya Yezu. None gute ushobora kuvuga ati jewe nk'ubu ndagiye mu bitaro bitandukanye, ngiye kuraba umumama yibarutse, uvuga ati ngiye kuraba umwana utazi, canke ugenda gusuhuza ubwa mbere uyo mumama yibarutse? Nakarorero nshatse gutanga kuvyerekeye isi mu byo tubayemo. Ego ahubwo uragenda ubambarize uzobukoze. Nanje urumva nico kintangaza, murumva ko ari cyo ndagerageje kubwira mu gihe nariko ndagusigurira nti abo bamajusi bagiye kuraba umuvyeyi Bikira Mariya, bagiye kuraba kana Yezu na kumurantunga, bahasanze, umva umwanditsi w'inje yacu ati bahasanze uwo mwana na Mariya nyina wiwe. None umuvyeyi Bikira Mariya siwe yabakiriye, niwe yabakiriye, areza arabayagisha. Iyo mumba ko karoro nyine utanze umuntu agiye mu bitaro arihweza ko kana, mugabo amageste yose umwana uramuterura, mugabo uwo bitangura kunezereza nuwo yamwibarutse. Uwo muvyeyi niwe yumva ko ahimbawe gose, atewe iteka no kuba yarose ikibondo, abantu bakaza. Mugabo kandi nkavuga nti abantu baje kubera ico kibondo, baje kubera uwo mwana yabonetse. Mumba abajusi nabo bagiye bakurikira iyo nyenyeri barondera aho uwo mwana ari, mugabo bashitse bahasanga umuvyeyi Bikira Mariya. Rero kumbure erega ngira ngo nabo bene wacu nyene tudasangiye ukwemera, birumvikana. None iyo umuntu atararonka umuco ukwiye, nico gituma ngira nti dufise n'ubutumwa rero bwo kumenyesha Yezu Kristu kurundi rugero, niko no bivuga, kuko nogira nti nabo nyene naho bashimagiza Yezu Kristu ntibaramumenya, kuko iyo bamaze kumenya neza ntibo mutandukanije na nyina wiwe. Yego, na cane baravuga ngo ntawo kunda umwana kuruta nyina. Ego cane, nivyo nyene ndiko ndavuga. Iyo baba ari nk'abamaze kumenya umucunguzi, bakamenya ico uwo mucunguzi yabamariye, bo kwiyumviriye n'uwamwibarutse, kuko uruhara rwiwe ntigwahereye hajya gusa. Niwashaka mbere mu majambo ya nyuma y'intangamara niko nagerageje kubivuga, cane nisunze inyigisho itangwa n'inama nkuru ya Vatikano ya kabiri, bariko baratwereka bati ubuvyeyi bwa Bikira Mariya ntibwahereye kujya munsi w'i Betelehemu, ihibambewe burabandanye gushika. None rero cane kumenya uruhara Bikira Mariya afise mu buzima bwa twebwe abemera Yezu Kristu, n'ukuri birabohora, kuko bituma umuntu yuguruka, ukumva ko ashoboye guhishurirwa rero Imana ukwiri kose. Niko navuze ngira nti turahiriwe kuba twarayihishuriwe muri ubwo buryo. Ntibishobora gutuma twoja gusenga izindi mana ku ruhande. Nico gituma rero ngira nti na benshi muri abo nyene wavuze tudasangiye ukwemera kose, umva baremera Yezu Kristu n'ivyo, mugabo hageze kuri uwo muvyeyi Bikira Mariya nyina w'Imana bagahesha, urabona ingene ukwemera kwabo kudafashe, kuko uyu munsi ashobora kuba ari ngaha, ejo akaja ngaha. Urumva nta sinzi, ngira ngo umva aracarondera, mugabo nivyashika akagaruka azoheza rero mutima mwerane yamugendera, azoheza muhishurira ukuri kose. Ko nogira nti ntararonka ukuri kose kubijanye n'ikinyegezwa c'icungwa ryacu, kubijanye n'Umana n'umuntu bwa Yezu Kristu. Urumva ko atabararonka umuco ukwiye. Patiri, mu masegonde 30, kuko ndabona umwanya utujanye. Abakristu benshi hariho abagifise ubwoba, canke novuga ntibakiduragizwa n'izo nyigisho hirya no hino
hino, mbere ngira ko nshimira n'uyu mumama ahejeje kutwakura aho wenyine avuga ati jewe ndi umukristo wa kera kandi ndazi ico mfise kandi ndacemera. Abo bakristo rero no munsi bacyumva ayo majambo hariya muri bariya bababwira ati Bikira Mariya gutya na gutya, kuri uno mugoroba ko twagize amahirwe Patiri ukaba uriko uradushikiriza mu kiganiro Bikira Mariya mu buzima bw'abemera, twafatiye ko Bikira Mariya nyina w'Imana ni yahe ntumbero ni yahe ntererano woduha canke yahe mpanuro. Impanuro si yindi nuko tumenya inyigisho za Ecclesia, inyigisho Ecclesia dushigiriza. Ubwa mbere n'iryo jambo ry'Imana turiko turarisoma tukagerageza kuritegera, kuko ahanini n'iryo bakunze gufatirako, maze rero ugasanga bariko baratakaza mu buryo budafashe. Hama rero ikindi naco gusaba iyo nema yo gukomera mu kwemera kwacu, nibaza ko arico umuvyeyi Bikira Mariya ahagarariye uyu mwaka wose. Twifuza yuko dukomera mu kwemera, gutyo rero tukumva yuko ubuzima bwacu budashobora guhungabana.